Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho uherereye. Ndabaramukije amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza. Reka mbanze mfate kano kanya nshimire kuri wewe ugiye kuzankurikirana muri kino gikorwa ngiye gukorera kuri YouTube. Ni igikorwa kivanze ivugabutumwa hamwe n'inyigisho, kugwaruka, inkumi n'imisore, abagabo ndetse n'abadamu. Nivyo biganiro bigiye kuzahora bica hano. Yani ngomba kuzahora nganira namwe ku tuntu n'utundi duhanze abantu b'Imana uyu munsi wa none muri iki gihe tugezemwo, kuko mubona ko tugeze mu gihe kigoye. Bidusaba ko tuganira kugira ngo tuze turamenya n'ingene twifata kugira ngo dukomeze kugira urugendo neza mu mahoro kandi tutagawa. Hanyuma rero nk'uko mubibona channel yitwa My Family Niyo Nkuru. My Family Niyo Nkuru TV niko iyo chaîne canke iyo channel na kreye yitwa. Rero mbahaye kaze, ndabinginze mushigikire. Uyu munsi wa none ni ikiganiro ca mbere ngiye gushirako uyu munsi. Ikiganiro ca mbere rero ngomba nshireko uyu munsi ni ikiganiro ngomba kwisunga amajambo y'Imana bivanye n'ibiganiro ngomba kuzahora ndahacisha. Ngomba kwisunga amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo ca Nehemiya. Gitabo ca Nehemiya ngiye gusoma muri kino gice ca kabiri. Ndasoma mpereye ku murongo wa 17 nzogeza ku murongo wa 20. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bihane. Maze ndababarira nti, mbega ntimubona ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarahiye? Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. 18 haravuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako barakora ico gikorwa ciza. Ariko ngeze ku murongo wa 19. Ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugorano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengegwe bati ivyo mukora ni biki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise Yerusalemu. N'aya majambo ntanguje gushira kuri iyi channel canke kuri YouTube. Nshaka ko tuzohora tuganira ku tuntu tundi. Icambere, ibiganiro nzohora ncisha keshi ni ibiganiro bizoba bihagaze ku ngo n'imiryango, na cane cane z'abubaha Imana. Nibo ndiko ndavuga. Ikiganiro ku ngo n'imiryango canke kuganira ku ngo n'imiryango, ariko na cane cane kubagira gute? Kububaha Imana. Kubera iki kububaha Imana? Iyo tuvuze kububaha Imana tuba dushaka kuvuga ngo
ni gute uyu munsi twumva ko abantu bubaha Imana muga tugasanga ba bantu bubaha Imana muri bamwe bubaha Imana nibo uyu munsi wa none twumva ko bariko barasambura bariko baragira amadevorose kandi bari abantu bubaha Imana kubera iki? Ni kubera iki abantu bubatse ingo tukumva ngo ni abakristo bubaha Imana mugabo ugasanga ingo zabananiye kubaka. Mugabo hari abandi tubona mu mategeko y'amadini yabo abemerera kurongora abagore 2 canke 3. Abo rero bemererwa ivyo ugasanga ingo barazubatse kandi barabayeho, umugabo afise abagore 2 3, kandi ugasanga barazubatse barabayeho, umugabo umwe afise abagore 3 mugabo nta kibazo. Muga jewe fise umugore umwe muga vyananiye ko twunumvikana tugahitamwo gutandukana. Jewe ibi ndiko ndavuga sinzi ko hari ababizi canke bamaze kubibona, ariko sindabona muri aba bantu b'abayisilamu bemererwa kurongora abagore 2 canke 3, sindabona umugore asaba umugabo w'umuyisilamu avuga ngo ndashaka uze kumpa divorce. Umugore yake divorce canke yake gatanya nkuko abanyarwanda babivuga kubera ko yananiwe kubana n'umugabo wiwe. None ni kubera iki twege mu bubaha Imana? Mvuze mu bubaha Imana aha woca umengo ndarengereye, ariko nabo bubaha Imana sivyo? Tubivuga uko nabo nyene bubaha Imana, ariko reka mvuge ngo kuri twebwe twitwa ba Kristo tutemerwa kurongora abo bagore 2 3. Ni gute bitunanira kubana n'abadamu bacu kandi tuba dukwiye kubana akaramata nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga? Aha rero ijambo ry'Imana nasomye ryatubwiye kuri uyu mugabo Nehemiya, ubwo yari yumvise amakuru muri iki gihe. Usomye usubiye inyuma muri kino gice ca mbere wumva ahantu Nehemiya yari mu gihugu bitari kiwabo, mu mvugo y'ubu twova yari nk'umuboyi akora ibwami, hanyuma yumva amakuru iwabo ko haba umusaka, yipfuza kugira ico yokora kugira ngo urugo canke igihugu cabo canke igisagara cabo kireke kujako umugayo, kireke kujako agatwengo. Yipfuza rero gukora igikorwa runaka, afata ingingo yo gusura mu gihugu kugira ngo aje gusanura uruzitiro rw'iwabo rw'i Yerusalemu rwari rwarahindutse umusaka. Hanyuma afata ingingo kugira gute yo gusubira mu gihugu kugira ngo aje gusanura uruzitiro rw'iwabo rwari rwarahomvagutse rwarabaye umusaka. Niko rero kugerayo, uko kugerayo yahuye n'intambamyi nyinshi. Nanje uyu munsi kuba uyu munsi ariho ntanguye vyemeye ko nshobora guca canke gushiraho iyicano, suko ntabibonaga canke ntavyumva, ntabona ibigoye ngo uyu munsi, nuko ahubwo ibihe bitari bwanyemerere, ibihe bitari bwemere ko ngira nshobora gukereya canke gushiraho iyicano kugira ngo nze mbashe gushikira abantu benshi biciye kuri ubu buhinga ngurukana bumenyi, kugira ngo nze mbashe kuganira n'abantu benshi. Kuko muri make nagiye ndahura n'intambara nyinshi, mpura n'intambara nyinshi. Murabizi ko iyi si tubayemo bitoroshe, ntabwo norohewe na gato, ariko uyu munsi nshima Imana ko Imana vyemeye ko ngira gute kwicano ibaho. Rero icambere navuze ko ngiye kuzahagarara kuri amajambo nasomye, ngiye kubaka, ngiye kugira ico nkora kugira ngo aba bana b'Imana, uyu muryango watangujwe n'Imana mwitongo rya Edeni, akarima umugabo, akarima Adamu na Eva, akavuga ngo nta kintu na kimwe kizabatandukanya atari urupfu.
twoye kubaho agatwengo nk'abantu twitwa ngo turaba Kristo twamenye Imana, ugasanga nitwe turiko turasambura turazama divorce. Birababaje, biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda. Rero tugomba kugira ico dukoze. Rero kuri ivyo mvuga ngo kugira ico nkora, ni jewe na wewe ugiye kumfasha gukora ico gikorwa. Uzomfasha gute? No kunsapotinga mu buryo bwo kunshigikira, bwo gushayaringa video kugira ngo ibashe gushikira benshi, kugira ngo babashe kumva ubu butumwa canke iki kiganiro mba nakoze, nimba hari ico cobafasha kibafashe kugira ngo bahindukirire Imana. Kubera bene data, umuntu arinze ananirwa no kwihanganira umusaraba w'umugabo, umuntu arinze ananirwa no kwihanganira umusaraba w'umugore, biragoye ko azanesha iyi si ngo azaragwe ijuru, azabane na Kristo mu mahoro, mu gihe vyamunaniye kwihanganira ubwa mbere umusaraba w'umugore, umusaraba w'abana, umusaraba wo mu muryango abayemo, umusaraba w'ibintu vyinshi tugenda turahurira navyo mu miryango canke muri family. Biragoye ko tuzaragwa iri juru twumva, tuzakomeza turyumve ku matwi gusa, ariko kuzarihonyoramwo bizotugora, kubera hari ibintu tugomba gutangura kubamwo hano tukiri hano mw'isi. Mu gihe ivyo bitunaniye kubibamwo, n'ijuru sinibaza ko bizashoboka ko tuzaribamwo, kuko haba hari vyinshi biriko biratunanira kugenzura canke kubamwo neza nk'uko vyari bikwiye abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo Nehemiya yagerageze kubaka, ijambo ry'umutwe ryavuze ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Mu yandi majambo, iyo tugerageza gukora ibingibi, ibiduca intege ntibibura, kandi nanje ubwanje ibinca intege ntibibura, n'ibizanca intege ejo canke hirya y'ejo ntibizabura, ariko ni wewe wo kumba hafi ukandemesha, nanje nkakuremesha kugira ngo dukomeze dushireko twubake, kugira ngo twoye kubaho agatwengo mu muryango. Kuko iyo tugize umuryango mubi no gukizwa n'agakiza, ndakubwire ngo ntabwo kigera kamera neza. Icambere, tugomba kugira umuryango mwiza uryohe uguwe neza, niho binashoboka ko tugira mpwemu yera muri twebwe. Ariko mu gihe umuryango wabaye mubi, n'agakiza sinibaza ko gashoboka. Mu gihe umuryango watunaniye, abana batunaniye, umugore yakunaniye, umugabo yakunaniye, wananiwe no kwihanganira ivyo, sinibaza ko n'agakiza gashoboka. Rero ni wewe kuntera intege, nanye nkagutera intege, kugira ngo twese dushigikirane, kugira ngo dukomeze twubake uruzitiro rw'i Yerusalemu. Twavyumvise abagabo batatu baje guca intege uyu Nehemiya, nabo bari kumwe kubaka, baje kubaca intege, ariko Nehemiya aravuga ngo mwebwe mwoye kuduca intege, nta mugabane mufise. Nanje mvuge nti ibizaguca intege bivuga ngo ntuzashobora, bakwereka ngo na runaka ntiyabishoboye, ahubwo wewe wumva ushaka kugera he? Ushaka gushika kuki? Ushaka kubaka urugo rwiza, ushaka kubaka umuryango mwiza, ushaka kuba mu muryango umeze neza. Ni wewe rero ukwiye kwikomeza, na cane cane nanje mukanshigikira mu buryo bwo gushayaringa iyi video kugira ngo ibashe gushikira benshi. Murakoze cane, ndabashimire, mukomeze kugira ibihe vyiza, kandi ndabasavye mu nyandikire muri commentaire mu myuti, turashaka ubutaha uzatuvugira ibi canke uzatuganirize kuri ibi, canke ivyo mwumva noganira namwe, kuko vyose birashoboka, vyose biva mu maboko yanyu. Navyo vyari vyiza mu nyandikiye muri commentaire nkabibona, kugira ngo ejo mbashe kugira ico nganira namwe ndetse n'abandi, kugira ngo tubashe gushikira benshi babashe kugira amahoro, kuko iyo tudafise amahoro mu miryango yacu, nk'uko nabivuze, no mu gakiza ntabwo bishoboka. Rero mukomeze kugira ibihe vyiza, umwami Yesu akomeze kubarinda no kubashigikira. Amen.